Abantu benshi ntibazi ibi bintu bitangaje mu nkuru ya Rwagasore ubwo Kajeogis yari yikinze ahantu atawamubona ariko kandi aza kubona neza Rwagasore aho yicaye kw'ibaraza y'ihoteli ya Tanganyika ariko asangira n'abagize leta yiwe nshasha. Ubwo rero Kajeogis yagize gutya aramurasa. Kajeogis yahise asimbira muri station for the Wago Model 58 ayiha umuriro arahunga aja mu Kayanza ariko amaze kugenda ibirometero nka 10 igitoro kiba kiramukamanye acaja mu byo gusaba lift. Ivyaje rero gutangaza abantu benshi. Imodoka yabanje gusaba lift ubwa mbere yari imodoka y'umwami Mwambutsa akaba se wa Rwagasore yarahijeje kwica. Ubwo nyene Mwambutsa yahise ahagarara. Kajeogis nawe atano ubwoba na bukeyi aca musaba ko yomwunguruza akamushikana kuri station akanwesha ariko aho hose Mwambutsa ntiyari bwamenye ko umuhungu wiwe yapfuye kandi uwamyishe bari kumwe. Iyi nkuru ya Rwagasore imwe ibintu bitangaje cyane ku maziko ya Rwagasore ubwo bari bagiye kumufuba hari huzuye ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bari bashavuye cyane hakaba n'abiyorobetse b'abazungu bivugwa ko aribo bari inyuma y'urupfu rwiwe. Ico gihe Uburundi bwari bushavuye cyane pe ubwo hari agacerere mu kanya gato bumvise ibintu bivuze urwambo rwishi ntivyari bindi zari inzuki ziyari mu bazungu zikabarya zikabakomesha ariko ntihagira umurundi numwe zikora ko ngo ziburye. Byatangaje abantu benshi cyane ni byinshi cyane byagiye biba inkuru itangaje ya Rwagasore ariko reka tunabigaruke ko mwatero kiganiro byinshi utazi. Reka tumanura ibitabo twubika imboni mu nyariko turabe ingene byari bimeze igihe uwo mugarwa Rudoviko Rwagasore yaturondera intayo kwikugira. Munyemerere twifashisha igitabo ca Rudo the White citwa Mother in Burundi kandi tunifashishe n'ibindi bitabo ndetse n'ivyumviro byakunze gutangwa n'ababa hafi cyane ya Rwagasore. Prosper numa mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa ico ndagusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira byinshi bitandukanye. Ndaguhaye ikaze. Byose bihera Gitega hari tariki 10 mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1932 nibwo intwari y'u Burundi yagirirwa amahirwe atapfa no kuronka n'abana benshi bavuga ico gihe ivugira ibwami kwa Mwambutsa abangira icenge n'umwami kazi Therese Kanyonga. Ubwo rero Burundi bwari bwunguza umuntu mushasha byari byishimo mu muryango wiwe ndetse no mu Burundi ariko mu vyukuri ntibari bazi ko bungutse intwari tuzama turirimba ibihe vyose. Nuko rero Rwagasore yarakuze akwiza imyaka 7 nta kindi cari kimurindiriye atarukuja kwishuri nk'abandi bana bico gihe. Yaciye atangurira mu Bukeye mu ishuri ry'ababikira ariko ngo ico gihe baramukubita cyane kubera ko se yari yabahaye uruhusha ariko mu nyuma yaciye abandanirije amashuri yiwe Kanyinya mu ntara ya Gitega ariko nyene igihe carageze amashuri mato matara yaheza hama mu mwaka w'1945 niho atangura amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire d'Asrida i Butare mu Rwanda. Iryo shuri ryiga kanini n'abana bava mu miryango y'ibwami. Bivugwa ko akiri mwari ndo shuri ari naho yatanguye kwiyumvira ibya independence y'igihugu ciwe ni naho yaciye ahereza section administrative. Ico gihe akiri mu iryo shuri ry'Ibutare mu Rwanda niho yahuriye n'abandi banyeshuri nabo bari bafise iciyumviro cyo kuronka independence. Ico gihe rero Mwambutsa akabana se wa Rwagasore yamasaba abazungu ko umwana wiwe Rwagasore yoja kwiga mu Bubiligi. Yaciye agenda mu mwaka w'1952 aja kwiga mu Bubiligi. Ico gihe rero Rwagasore yagira kabiri mu banyeshuri bagiye kwiga i Buraya kandi atari mu bihebeye Imana. Wari yabanje yari birori kandi birori na Rwagasore bari bafitaniye ubugenzi bukomeye cyane naho vyaje guhinduka mu nyuma. Yaciye atangurira muri kaminuza Anvers mu gihugu c'Ububiligi nyene ariko rero ngo Rwagasore aciga muri iyo kaminuza nyene ntiyigeze hakundana buhoro buhoro kubera ko ivyo bigisha bitamuryohera. Rwagasore yaciye asaba kwiga ibijanye n'uburimyi. Rwagasore yarakunda cyane kuja mu nama yavugirwamwe ibintu vya independence nta nama nimwe yamucika mu vy'ukuri. Mu Bubiligi hamaze imyaka 4 kubera ko yagiye mu mwaka w'1952 aza kuva mu mwaka w'1956 ariko kandi nta rupapuro rw'umutsindo bigeze bamuha. Sinzi impamvu ntinaboneka neza impamvu batamuhaye urwo rupapuro rw'umutsindo ariko bivugwa ko yaratanguye kwerekana ingeso abazungu batigeze bishimira na gato gushaka guharanira independence. Rwagasore yavuye mu Bubiligi akiri muto cyane kubera ko yarafise imyaka 25 gusa ariko akagira igihagararo c'abantu bakuze. Ico gihe naho yarafise imyaka mike agishika mu Burundi ikintu ca mbere yatanguye gusaba Perezida w'u Bubiligi ngo nuko hobaho bigirizwa shingiro ry'u Burundi. Aha uravye ntivyari bitandukanye nuko yari gusaba ukwikukira ku Burundi. Ico gihe ndanakwibutsa ko Burundi n'u Rwanda cari igihugu kimwe kigatwarwa n'Ububiligi ariko bukagitwara mu kibanza c'ishiramwe ry'ibihugu bita CEDES. Inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Ububiligi bwatwara Burundi n'u Rwanda ku bubasha bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bavyita intwaro ya Titere. Hari hicegera catwara Burundi n'u Rwanda citwa Jean Paul Harwa. Rero nuko Rwagasore akiva mu Bubiligi abarundi bari bakinye cyane gose kubera ko ata murundi yadandaza. Ababiligi n'Abarabu nibo badandaza. Rero Rwagasore agishika mu Burundi nico kintu cya mbere yatanguye guhindura. Yaciye atangura gushinga amakoperative araba ko abarundi botera imbere. Bidatevye ivyo by'amakoperative abazungu ntibari bavyishimiye kandi birumvikana ntivyari kubandanya
Kw'itariki 12 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'icenda, Rwagasore yaciye ashingurwa n'umukenyezi Marie Rose Ntamikevyo. Ivyo rero Rwagasore yarakoze yari intambwe ikomeye cane yarateye mu buzima bwiwe. Vyari na vyiza ko umuryango we uvyishimira, ariko siko baje kubigeza, ahubwo bamubwiye ko akoze amahana atari bwigera aba. Bamubwiye ko ivyo ataho vyakabaye ngo umuganwa arongore mu bundi bwoko, ariko Rwagasore yabigize kubera ko yashaka kunwanisha abarundi mu gihe abakoroni bari babateyemwo ivyiyumviro bibi cane vy'amacakubiri. Ico gihe rero Rwagasore yaciye abereka ko ivyo atari vyo vy'amacakubiri, ahubwo akababwira ko abarundi ari bwo bwoko bwongere buhari. Rwagasore amaze kuba kugwi vya politike nigeze avyibagira, kuko yari afise umugambi ukomeye cane. Yaciye atangura gusaba Jean Paul Laroy ko umugambwe yarahejeje gushinga wa UPRONA ukwemerwa mu mategeko. Mu nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu, hari itariki 7 mu kwa mbere, niho umugambwe wa UPRONA wemerwa mu mategeko. Uwo mugambwe rero kugira ngo awushinge yafashijwe n'uwitwa Paul Mirerekano hamwe n'uwo bita Tadesi y'uyu musi. Ingoro ya mbere y'uwo mugambwe bashinze mu Buryenzi, ariko rero ivyo vyose yakora hari abatabinezererwa na buhoro buhoro. Abazungu yarababangamiye cane. Baciye baja mu gutwi kwa Mwambutsa bamubwira ko yo muha intara agatwara akava mu vya politike, kuko babonaga umaronka abantu benshi bamukurikira. Rero babona ko azohava babangamira cane, baciye bamuha gutwara Butanyerera, ariko ntibari bazi ko bihenze cane. Bari bazi ko azoca ahagarika imigambi yiwe, ariko suko vyaje kugenda, ahubwo yabandanije ashiramwo inguvu zidasanzwe. Ariko icamubangamiye cane ni umugambwe mushasha warohejeje kuvuka, umugambwe warohejeje gushingwa n'abahungu ba Baranyaka. Uwo mugambwe ntiwashaka kwikukira ko Burundi vyihuse, ariko rero umva ko vyari bitandukanye na UPRONA yo yashaka kwikukira ko Burundi. Uwo mugambwe witwa PDS, uyu mugambwe warabangamiye abashaka kwikukira ko Burundi kubera ko warushigikiwe n'ababirigi. Uwo mugambwe rero wari washinzwe n'abahungu ba Baranyaka ari bo Birori ndetse na Ntidendereza, ariko kandi mwibuke ko Rwagasore na Birori barabagenzi bakomeye cane, ariko bagashinga imigambwe itandukanye. Rwagasore ababirigi bama bamusavye kureka ivya politike, ariko ivyo ntiyigeze avyumva habe na gatoyi. Kw'itariki 27 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu baciye bamufunga, ariko hari nyuma yuko akoranije inama rukokoma y'umugambwe wiwe UPRONA ko itariki 14 gushika itariki 20 yasavye ko hategerezwa kuba kwikukira mu Burundi. Urugamba rwa politike ruba ruratangwa. UPRONA yaciye isaba abanyagihugu kureka kugura ibitandazwa vy'abazungu no kureka gutanga amakori. Nyuma rero yuko habaye amatora y'amakomine, ariko UPRONA iratsindwa kubera ko ayo matora yabaye mw'amanyanga menshi cane. Ariko ivyo UPRONA ntiyavyihanganiye, yaciye igenda kwerekana ibitagenze neza mu matora y'amakomine muri ONI. ONI yaciye irongeka abaza gukurikirana amatora y'abashinga amateka muri Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe. Ico gihe n'abakenyezi baratoye, hari itariki 18 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe, kandi ayo matora yabaye umunsi umwe. UPRONA rero yaciye itsinda birengeje ku majwi 80%. PDS nayo iratsindwa kubera ko yo yaronse amajwi 20% gusa. Abanyagihugu akanyamuneza kari kenshi utora. Nos rapports avec l'administration belge au lendemain des élections étaient bonnes, d'autant plus que nous avons constaté que depuis imigenderanire yacu n'ububirigi mu nyuma y'amatora ni myiza cyane cyane. Ico twabonye nuko kuva hagiyeho leta nshasha hariho kutivanga k'ububirigi mu bikorwa vy'imigambwe. Imigenderanire yacu n'intwaro mbere n'ububirigi yaranaguwe mbere, ubu ni myiza kurusha uko yahora. Twizigiye kandi ko mu misi iza imbere n'inyuma yo kwikukira izorushiriza kuba myiza. meilleures qu'auparavant, et je crois que pour le moment elles sont bonnes, et nous espérons que même pour l'avenir proche, avant l'indépendance, peut-être après, s'améliore encore. Quand le Burundi deviendra-t-il indépendant? À quelle date? Uburundi buzokwikukira ryari? Muzosaba kwikukira ryari mwishyiramwe mpuzamakungu? Biragoye kuvuga itariki unyene, ariko twifuza kwitegura no kwicara ico kibazo. Atagushikuza rero ndibaza ko mu mezi 5 canke 7 canke 8 nitwihuta cyane, ariko kandi ntitugomba guteba. Ico tugomba nuko twobitegura neza.
Itariki rero 28 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe Tadesi Giyu munsi atorwa kuba umukuru w'inama nshingamateka ya mbere mu Burundi. Rwagasore nawe agenwa kugira ngo ashinge leta nshasha yategerezwa gutegura ukwikukira kw'igihugu. Yahawe amabanga yo kuba umushikirangoma wa mbere. Hari itariki 29 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe Pierre Ngendandumwe acaba icegera c'umushikiranganje w'ubutunzi. Muri iyo leta harimwo abashikiranganje 15 igisirikare ariko cagumye mu mirwe y'ababirigi. Inyuma rero ku itariki 13 Gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe hari ku mugoroba Rwagasore ariko agirana inama n'abagize leta yiwe nshasha bari bicaye mu buriro bwitiriwe Tanganyika. Uwo mugoroba wabaye mubi cane ku Barundi. Umugiriki Georges yagize gutya aramurasa carapfa ubwo nyene kuko yamurashe kwizosi. Georges yahise yinjira mu modoka ya Station Ford Wagon Model 58 acarahunga asize agandaguye Rwagasore. Nibwo rero ariko aragenda igitoro camukamanye acayunguruzwa na Mwambutsa se wa Rwagasore nyene. Ariko aho hafi hari umusirikare w'umugiriki yari yabonye Georges yinjira mu modoka acara yivugira mu modoka baca basanga ni modoka BDS yakoresha imyiyamamazo baca barabafata. Sena 1962 sentare nkuru isubiramwo imanza du 7 mai 1962 confirme la peine de mort de Georges idendereza Anahimana batiriwe umunyoro w'imyaka 20 Birori akiriwe umunyoro w'imyaka 15 Arkaniotis akiriwe umunyororo w'umwaka umwe. Georges niwe avuga ati cengiye gupfa kandi akwiye gupfa mugabo reka mpe mvutse tuzana kaseti zangwa n'umuzungu yitwa Brero haraheza aravuga amazina aravuga na haru yarabivuze rwose cyo gituma iki yasabye ikigongwe ati cenda akwiye gupfa mugabo birakwiye yuko no saba ikigongwe umwami ko namwiciye umwana ndasabye ikigongwe ku Barundi ku badasigana cyane cyane mugabo naho ngiye si jewe nari kwibwira jewe mugereki mutoya yuko nguye kwicubye mwana w'umwami ivyo yavuye n'abantu bantumye. Moi je sentais très bien qu'il y avait narumva muri jewe ko hari ibintu bibujije amahoro abari mu ntwaro y'ababirigi. Murazi ko mu bihe nka bene ivyo abantu barinubana ntibavugane. Ariko rero kugira ngo umuntu acaja kugira itohoza mu ntwaro y'ababirigi ntivyigeze binza no mu mutwe. Sinashobora kwibaza ko yoba ari twebwe twatumye ubwo bwicanyi. Ku rubanza n'ufise ingene barubaza wacubona yuko hari ikintu kindi wacubona ko hari ikindi waribona ngo kuyo muntu nawe yarakwiye kubazwa ikintu muga abantu benshi bavyuwahuka. Ni ukuvuga urwo rubanza tuyita urubanza Bergo Belge. Uwo buryo nyenda kubwiye yaravuze neza cyane ati abamwishe n'uyu mugabe inama yagizwe n'aba nico gituma bose yari yabasavye ntuze urubanza rwo gupfa bose mugabo bigiye gutora bagiye kugira urubanza muri grande instance bakondana gusumwe gusa bakondana gusumwe uyamurashe. Narabona neza ko bitari bikwiye gutanga ikigongwe kuko vyahakwa kuboneka nk'uko atangingo y'urubanza yafashwe. Naribajije ko umwami Baudouin yabigeze amajanja kenshi imbere yo gufata ingingo ahawe n'abahanuzi biwe yo kwemera ngo inyongo aribe. Twari twateguye kubigirira mu ibohero isaha 11 zo mu gatondo. Hanyuma aranyongwa arapfa. Naciye ngira icegeranyo mvuga ko yanyonzwe. Ariko kandi nagomba ndababwire ko nahaboneye amakuba. No mu minsi ikurikira sinashobora gutora agatiro. Ibintu nk'ivyo biraremereye rwose. Kandi hari hasigaye iminsi nk'ibiri canke itatu ngo Burundi bwikukire. Je n'ai pas dormi. C'est pénible, vous savez ça. Juste avant l'indépendance, c'était quoi, 2 jours ou 3 jours avant? Anezerewe mugabo twanezerewe tubabaye ukunezerwa kubabaye ntikuboneka cyane. Mubona amasanamu yo kuri independence umuvyeyi we umwamikazi na papa wiwe ingene bari bameze mwaca mubona ko bababaye baneze n'abarundi bari baneze bo ntibari baneze kuko bafe sinzi kunezerwa nuko abangene umuntu yo bifatanye
kubera kuko wari karavuga ijambo ni Rwagasore yari kurivuga yarayipfiriye 1962 harabaye urubanza rw'abishe Rwagasore ico gihe mu mburano zabaye urwandiko ndarufise mu mburano zabaye baragaruka cyane kuri responsabilité de la tutelle bagomvye gukina ikarata ya nyuma baravuga bati egome twarabikoze ariko intwaro y'ababirigi nayo twiyumvira ko izodukingira ikibaba kuko Rezitareni yari arongoye intara n'umuhanuzi wa Ntidendereza baravuze amajambo yatumye twiyumvira ko bazodukingira turamutse twishe Rwagasore. Des agents belges ont-ils accueilli favorablement, approuvé à haute voix. Bega babirigi wabarakiriye neza canke bagashigikira ico ciyumviro. Hari umunyafrika baba baremereye bati hamwe bo kuri iryo shano ububirigi naco buzobagira. Biragoye guhakana. Était du domaine du probable, voire du certain. Le nier me paraît déraisonnable. ntatohozwa ryigeze rigirwa ngo rishike kuri iyo ntumbero mbere nta n'urubanza rwaciwe nico gituma rero bigoye ku muntu avyemeza canke ngo abihakane bisaba amatohoza. Batatu bagize akagwi k'abicanyi baciriwe ubwo gupfa Mika Georges Nahimana na Ntakica Yohani abateguye umugambi w'ubisha bwo kwica Rwagasore nabo nyene baciriwe ubwo gupfa Iyatru Ntidendereza Yohani na Birori Joseph. Ntakica hari aciriwe umunyoro wo guherayo. Arkaniyotisi na Bigirindavyi baciriwe imyaka 5. Twari tubizi yuko barinda abari mu munyororo barinda gupfa. Ibyo twari tubizi kuva kera kuko no mu rubanza rwa mbere aho bacira urubanza rwo gupfa Kajogisi gusa warumva ko abantu bagira ngo nabarya ngo bega barya bo gituma batabisha ndi kuki. Bavuga ko abantu barenga ibihumbi 10 bari bashitse kuraba iryo nyongo yabereye Gitega bari bagerageje kubigira kure y'umugwa mukuru. Baciye banyongwa le 15 janvier 1963 tubona banyongewe haji Gitega baburiza umwe hariho imeza babanza kuburizako hama rero bashizemwe akagozi puko hagaca basunura aka kameza iyi meza yarahagaze ko rero ihenutse acatangura kwenena. Ndabashimiye yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti nyandiko ni Konit kuco ndagusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo zozora nkukira byinshi bitandukanye. Ciao ciao.